Eka nsubire ndabahe ikaze inshuti banywanyi bacu ndabaha mwiriwe canke mwaramutse inshuti banywanyi bacu kuri mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu dutambutsa ngaho kuri Burundi Top TV turabipfurije ibe vyiza dusubira kubakengurukira cyane inshuti banywanyi bacu mubandanya kudutega yompi ni inkuru ikomeye cyane ijanye n'irekugwa ry'igihangange General Alengiyo mu Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi irekugwa giwe rero rirasigura vyinshi cyane cyane yuko Bunyoni ari wategerezwa kuba umukandida wa CNDD FDD muri 2027 amasoko yacu akasigura vyinshi General Alengiyo Bunyoni mu gusubirira umukuru w'igihugu nyeco ya President Varisito Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye ukungene yakiriwe mu rugo yiwe muri iki kiganiro sinije nyene ndi kumwe na mugenzanje ndagwaye ikaze. Urakoze cyane nanjye ndakuramukije kandi namureke nawe twumviriza bose eka n'abadutwumviriza abari ngaho mu gihugu cy'u Burundi eka n'abari mu bihugu bibanyi abandi baramukije ndabifuriza umunsi mwiza. Urakoze cyane uyu munsi ndagira ngo tugaruke kuri vyinshi ariko nanone mu gihe gito dufise ndagira tugaruke ku bintu biriko biraboneka uyu munsi biboneka yuko ariho ibintu bikomeye cyane mugambwe CNDD FDD hakaboneka n'ayandi makuru akomeye cyane nyuma yirekugwa y'igihangange General Alengiyo Bunyoni nkundira kandi munyemerere kuri mwese muduteze yompi nagira mbanze ndabashitse ko ingingo nkuru turubuze kugaruka ko mwaya makuru yacu. Igihangange General Alengiyo Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu Burundi haravugwa vyinshi nyuma yirekugwa giwe umugambwe CNDD FDD bobo ico bemeza nuko General Alengiyo Bunyoni ari wategezwa kuzosubirira President Varisito Ndayishimiye ibihanganye bitabikeye vya vyarateye ubwoba neva yuko ategezwa gufata iyo ngingo ikomeye cyane yo gusohora Bunyoni ivyo kandi bikaba vyaranakurikiwe inyuma y'urugendo rwa President Ndayishimiye mu gihugu kibanje ca Tanzania mu nama yarimwo Tanzania nayo nyene ikabifise urara rukomeye cyane mwirekugwa rya Bunyoni ikindi naco turubuze kugaruka ko mwaya makuru akomeye cyane nikijanye nibibanza bikomeye muri CNDD FDD mbega Bunyoni hamwe yohabwa kibanza gikomeye agashigwa imbere bikamera nka bijya vyo mu gihugu ca Senegal aho ujya mu president wabo yavuye mu mwibohero hama agashikira ikibanza cyo kuba umukuru w'igihugu ikindi naco turuze kugaruka ko mwaya makuru nikijanye n'ingene umukuru umugambwe CNDD FDD Reverend kuri yo uyu munsi ari karagira urunani hagati yiwe n'ibindi bihangaje uyu munsi biboneka yuko umuryango wandi kuri yo n'umuryango sigwa n'umisi President Pierre Nkurunziza basa na umenga bari barakora urunani gwitegurira ikintu gikomeye cyane kuri Ndayishimiye biraza kumera bite nkundira kandi unyemerere tuze no kwava dushika kuri Bunyoni turabira hamwe ingene yakiriwe ikaze rero mwaya makuru twabateguriye kuri rigenekerezo hamwe n'umuganga rwereka tandukana n'abandi bose wigeze umenya mu vy'ubuvuzi buri kintu gerageje kiranka amafaranga yarabuze ego cyane nabibonye ntumenye iyo agiye ubucuruzi bwaranse ego no mu rugo vyaranse nta mahoro ugira humura umuti wa vyose wabonetse nta wundi egera muganga rwereka abigufashemwo uyavura amarozi n'inyatsi ikindi akaba umuti wabasiragijwe n'ibisuma bitibagiye n'abadandaza bikanka igisumba ibindi vyose nuko agukurikirana kugeza unyuzwe na serivisi yaguhaye ngaho rero muhamagare canke umwandikire kuri nimero ubona kuri ekara yawe ikiruta vyose umuriha inyuma yo kugufasha ivyari vyarakubangamiye vyose akorera ikabare muri Uganda ariko n'abari mu mahanga arabageraho kubera yuko akorana na DCR biroroshe cyane kukugeraho vyihuse. Ndagira ngo dutangurane n'iki kintu kijanye n'ibiriko biraba umugambwe CNDD FDD muri CNDD FDD vyifashe bite? Ego nko kubivuze muri CNDD FDD ubu bamwe barafise umunezero ntangere kuba Bunyoni avuye mu bibohero aho yaramaze hafi ikiringo c'imyaka 3 afungiwe mu kibanza kitubwoba mu kibanza kibabaje ubure mu mugambwe CNDD FDD bamwe bafise umunezero ntangere ariko hari n'abandi bafise akababaro ntangere bavuga ati twari tuzi ko atazosubira kugaragara mwaka ubutaka bw'u Burundi azopfira mu ibohero rero bamwe baranezerewe ariko abegereye Evate Ndayishimiye bobo barakubita rugaturika bakavuga ati Evate Ndayishimiye yoba yisubiye ku ngingo yari yarahiye akarima ko Alengiyo Bunyoni atazosubira kumukandagirana ku butaka bw'u Burundi rero bamwe baranezerewe abandi barababaye ariko nkuko wari ubivuze reka tugaruke kuri bimwe hajya nubwo bavuga ngo ni Evate Ndayishimiye yoba atezuriye Alengiyo Bunyoni amakuru turiko turaronka ava mu gihugu cya Tanzania bavuga ko Evate Ndayishimiye bamuhaye itegeko ritarenga indwi zibiri ko Alengiyo Bunyoni hamwe azoba atarekuwe nawe atosubira gukandagiza amaguru mu gihugu cya Tanzania rero hajya Alengiyo Bunyoni yoba arekuwe ku itegeko ryavuye hejuru nkuko bamabivuga ryavuye muri Tanzania. Yego ico tuze kukigaruka ko tunagihuriza hamwe n'ibivugwa nyuma ya za nama z'ibihanganye vyahoze bigwana
zahora zivuga zinasaba Ndayishimiye yuko yotezurira Bunyoni uze kunkundira tukigarukeho ariko nagira dutangurire mbega muri CNDD FDD vyifashe bite inyuma yaho umukuru umuganga CNDD FDD Reverend Kuriyo mugabo wasubiye kuzezwa mu banga yo gutwara CNDD FDD biboneka yuko harya Ndayishimiye asa na umenga aratsinzwe kuko harya Ndayishimiye ntiyipfuza yuko Reverend Kuriyo asubira kuronka mugambwe bategezwe gushira ko umwe mu bagenzi ba Angelina ariko ntivyakunze kuko abagenero baravyanse nka kujya bankira nkuru nziza yuko Nyabenda ari washigwa imbere kugira ze yitoze mu kibanza cyo kuba umukuru w'igihugu uyu munsi icuka kibi gihari cifashe gite mbega bombori ihavugwa ubunyene yoba ifatiye kuki Ego nkuko uvuga muri CNDD FDD hari bombora hagati ya Evariste Ndayishimiye n'utwara umugambo CNDD FDD kuko umugambo CNDD FDD ubu afise umugwi wiwe ukomeye cyane w'imbonera kure eka n'ibihangange bikomeye by'abagenerale eka n'ibihangange bikomeye muri CNDD FDD ubu rero bariko bagwana intambara idasanzwe hagati ya Evariste Ndayishimiye n'utwara umugambo CNDD FDD kuko Evariste Ndayishimiye yarahira arimo ko ariwe azostwara ikiringo ca gatatu azotwara manda ya kabiri muri 2027 abandi bakavuga ati aho bambiwe ntorota usubira gutwara igihugu cy'u Burundi kuko aho gigejeje urana kuzigejeje aho ugeze gusambura umugambo CNDD FDD rero ubu hari bombora ubu Evariste Ndayishimiye n'akagukiwe ubu utwara umugambo Reverend Kuriyo hamwe n'umutambukanyi w'isi Petero Nkurunziza ubu nawe afise umugwi ukomeye cyane bavuga ko ari naho hoba harabaye ingufu zikomeye cyane ko bari basavye ko arikura aragiye mu Bunyoni kugira nawe aze kubafasha ubwo rugamba ariko baragwana kuko Evariste Ndayishimiye atagomba ko asubira kwitoza muri 2027 ubu rero hari intambara ikomeye hagati ya Evariste Ndayishimiye n'utwara umugambo CNDD FDD ubu umwanya gushobora no kwambikana uyu munsi biboneka yuko uyu Reverend Kuriyo naho hariho ingorane nyinshi mu gihugu ariko uravye ingene Reverend Kuriyo asa naho yapanze imbonera kure uyu munsi ubona imbonera kure zisigaye zinasumba igisoda kuko nk'igisoda yo uri kuraraba utemberera mu makaritsiye atandukanye hariho abasoda usanga impuzu canke ibirato vyarabahereyeko ariko imbonera kure za Reverend Kuriyo guturuka ku giswi c'inkona biboneka yuko bapanze neza aho rero hariho benshi babananya kugira bati none mbega hajya si cabona kitabesha yuko Ndayishimiye ivyiwe uyu munsi bidapanze raporo ya Reverend Kuriyo ego nkuko turabivuga urabona ko Evariste Ndayishimiye we atajambo bagifise kumbonera kure ubu imbonera kure zose ziyoboka Reverend Kuriyo haba mu bice by'inkona haba no mu bakenyarugamba eka no mu bandi bose bari mu mugambo CNDD FDD ubu bari nyuma ya Reverend Kuriyo kuko hagendeye hose ubu afite igisirikare ciwe yafonze kimugendanira kimucungera ubu n'abacungera inzego zikomakomeye usanga ari mbonera kure zikomeye rero uravye n'intwari muyinga hari mbonera kure itubwo bazambara impuzu za gisirikare kurusha abasirikare cyangwa igipolisi cyangwa zambaye impuzu nziza kurusha abapolisi ibirato byiza kurusha abapolisi ntibagire n'abajya ba Shabana ahubwo bajya ba Shabana ikigaragaza ko rero Reverend Kuriyo ubu ari wakomeye kurusha Evariste Ndayishimiye niwe atanga amategeko ni wa CNDD FDD no mu mbonera kure niwe avuga ari kijana nico gituma ubona Evariste Ndayishimiye avuga ikintu ugasanga icyo avuze ntigiye mu ngiro Reverend Kuriyo nawe avuze ikiwe cyangwa ibindi bihangange bikomeye muri CNDD FDD ico Evariste Ndayishimiye avuze bamubwira ati ari bambe bucira birarora ico kintu cyawe ntacyo kirengana uvuze kukijanye no kuvuga ari kijana unyibutsa mu misi iheze mugabo narumvirije amwe mu makuru yavuga kukungene ujya mukuri n'amashinga amateka Daniel Girase Ndabirabe mugabo yarahatswe gukugwa muri kigiye kibanza arimwo hama Reverend Kuriyo bivugwa yuko yitambitse mbega ayo makuru yo bari ukuri ayo makuru n'ukuri ubu Evariste Ndayishimiye nta kintu na kimwe mu gihugu avuga ngo bishirwe mu ngiro n'ubu Gerard Ndabirabe bari barahiye bararimo ko adasubira ku muri cya kibanza ariko utwara umugambo CNDD FDD nawe yarakusira tukavuga ati nta wundi muntu ahaja kuko niwe azodufasha kwigizayo Ndayishimiye ntazasubire kwihagira imandigira kabiri cyane bose ubu barabiteguye nico gituma ubonana ari mu Bunyoni barahiye bakarenga ati atari kuwe ibara riragwa hajya ntiyari kuva Evariste Ndayishimiye
uyu munsi ntabwo vyoroshe tukiri ku kijanye n'abo banda birabe n'abandi nk'abadukurikiye hariho vyinshi bagenda bandika muri comments bagaragaza ingene ubuanye ibintu bisa naho menga ntivyifashe neza ariko nanone hariho ingorane zigikomeye mugabo kwigizayo ndayishimiye naho biboneka yuko ari ibintu bishoboka ariko kungigizayo hajya biracaguranye cyane kuko dufatiye ku vyagiye biba sibwo bwa mbere mu Burundi havuzwe kudeta ndavyibuka muri 2023 naho nyine ibintu vyarashushe mu nyuma ndayishimiye hariho urugendo yigeze gufata yerekeza muri Kiba hadaciyemwo kabiri acabandaniriza urugendo rwiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'umukenyezi wiwe mugabo baheza indwi hafi zibiri bariko bararyosha muri leta zunze ubumwe za Amerika ico gihe nyene ndavyibuka haravuzwe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa ndayishimiye haravugwa yuko hariho abajenero bari banafashe ingingo ikomeye cyane yo kuhava bamusubiriza ari naho hajya twumvirije twatanze ajya makuru yavuga ukungene ku kibanza kirimwo radio na televiziyo vy'igihugu RTNB harungitswe abasirikare n'imbwa zimotereza ku bantu bashikira muri kiye kibanza ico gihe uravyibuka yuko ajya mu barabara ashika kuri Onateri ashika kuri radio Nderagakura n'ahandi muri bya bibanza vyegere RTNB urazi yuko umutekano utari wifashe neza ubundi bigorera ko abagwanya ndayishimiye bobo ni beshi ariko uyu munsi biboneka yuko badashika ku ntumbero yabo. Ego nkuko uriko urabivuga abagwanya ndayishimiye kijya gihe bari ntibifate umwanzuro ukomeye nkuko bari bazi ko Evariste Ndayishimiye atazosubira gutwara ikiringo ca kabiri ubu rero Evariste Ndayishimiye nabavuze ko atawundi muntu azo kwishaka kujya ntebe atari Evariste Ndayishimiye nico gituma rero ubona imbonera kure abagumya banga bakomeye muri CNDD-FDD abo bari vyandi kuriye bose bahagurutse kubera bumvise ko Evariste Ndayishimiye ashobora gutwara ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu nico gituma ubu rero bagize umugu ukomeye wo kurwanya Evariste Ndayishimiye. None ubundi abandanije gutwara baca bahumbiki tuba bavuga ati natwe dukeneye kwisha kujya ntebe ico bohomba ico nicobora kuko urana baradupanze kuva bakiva mu ishamba CNDD-FDD ubu rero bavuga ati ubu natwe nitwe turamukiwe Evariste Ndayishimiye ntashobora gusubira gutwara igihugu ubu rero bariko bamwagiriza ko n'ubukene bw'igitoro ibintu byose byabuze mu gihugu ko byabuze kubera Evariste Ndayishimiye. Ugeze ku kajanye n'igitoro ico kijanye n'igitoro rero hajya hariho ibintu vyinshi bitera biba bibi mugabo General Major Varisito Ndayishimiye mugabo yapfunze Bunyoni avuga yuko ari we yatumye igitoro kitaboneka mu gihugu ariko inyuma y'ipfungwa rya Bunyoni mugabo imyaka 3 irarumanye biboneka yuko igitoro caciye kibura gusumba uko vyahora igihe Bunyoni yahora yidegemvya canke igihe yahora ari mu mabanga mbega hajya ntibica bigaragaza ko Ndayishimiye baye ariko arahenda abarundi mu rwego rwo guta ingorane ku bindi bihanganye bitari bike kuko keshi n'imyidogo ya Ndayishimiye hajya ibonekamwo amajambo aryoza abandi nkuko Reverend Kureo keshi wadatinya kubivuga nk'umugabo w'ijunja n'ijambo urazi yuko we adatinya kugira ivyo avugira hejuru bitagenda neza kuri Neva aha rero ico twibaza ko Bunyoni arekuwe ubundi kuva Bunyoni apfunzwe igitoro carabuze nivyo biboneka ariko ubu arekuwe hariho ivyizigiro vyo twogira yuko igitoro gishobora gusubira kuboneka twavuga ngo ivyizigiro bigiye gusubira kuboneka ko igitoro gishobora kuboneka kuko urabona kuva CNDD-FDD ivuye mu ishamba batwaye igihugu c'u Burundi kija mu ngorane kuko n'abantu bari bavuye mu ishamba bari bamenye kubana n'abantu bari bavuye mu bibi mu gukorera ikibi abanyagihugu baca baza kubatwara babashikiriza muri cya kibi bariko barabakorera bakiri mu ishamba. Evariste Ndayishimiye yaba umwisi Petero Nkurunziza yaba Bunyoni eka abategetsi bakomakomeye bose muri CNDD-FDD bari muri leta nkuko n'ubu nyene bakiri muri leta rero twavuga ngo umuntu yavuye mu ishamba agakorera ikibi abarundi abasanze mu gihugu akaca aja mu mabanga akabandanya bakorera ikibi ubu naho yabavuye mu ibohero twamwizera ko iciza tuba mu bitoro bituje kiboneka kanatsinda urazi ko naho yarara ataramerewe neza ubundi tuvuga ko hari ibintu aje guhindura mu gihugu kuko uko yaramerewe mu ibohero nibaza ko ubuho byongerekanye kuko kurusha uko yaravuye mu ishamba ubu ntacyo twamwitega ko kuko ubuzima bwe bwa busanzwe bumeze neza ubundi twavuga mu bitoro bituje kiboneka ngo nuko Bunyoni bamurekuye ubu nibaza ko nawene nkuko bavuze ko bamurekuye kugira aje kwivuza yidegenze nibaza ko azomanza kwivuza kugira asubize ubwenge ku gihe rero muri ubu ntacyo twamwitega ko nubwo twari turavuga ko bazohava bamushyira imbere mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nibaza hamwe batamanje kubiraba neza ahubwo igihugu tuzosanga cyaguye mu manga kurusha
ko kiriko kiragwa mu mangu. Mu kiganiro yehoza arongoye umuganga utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ujya gwasa nyene aheruka gutanga kuri Yaga TV mugabo yamenyesheje yuko hariho amajambo akomeye cyane yigezwe kuvugana Neva ubwo ndayishimiye avuga yuko ibintu nivyo bandanya kugenda uko biriko biragenda Burundi bazoba bariko barabushakira ikibanza bazobushinguramwo kuko uyu munsi biboneka yuko ari ibintu bitoroshe ibiriko biraba uyu munsi tugira duti Burundi butegezwe kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 mbega iyo mbono kazoza bibaza yuko ishoboka canke ntikunda hamwe vyo bandanya kunyene ivyagwasa vyava bishirwa mu ngira ahubwo nkuko ubivuze nta kintu twiteze ku muganga CNDD-FDD nizo mbona kazoza bamariko araririmba nta kuntu bavuga ngo muri 2030 bari igihugu cyifashe muri 2060 gutera imbere kuva imyaka 20 heze bari ku butegetsi atakintu na kimwe kigaragara bariko barakorera Burundi ataterambere nari mu bariko barazanira Burundi ahubwo atari kunyunyuza abanyagihugu atari kubatoteza atari kubangaza atari kubambura ibyabo atari kwiba amatungo y'igihugu twavuga rero ngo ubu bazokwibyukiranya ngo muri 2040 hagira icyo baba bakoze ahubwo kujya bavuze ati bariko barondera imva bagihamba mu gihugu baramaze no kugihamba sinzi iyo mva bariko bararondera iyo ariyo ari kongereza kugihamba kurusha uko bariko baragihamba no kuvuga ngo bazogiteza imbere muri 2040 nibaza ko atakintu na kimwe bariko niko akundi kuguhuma amaso abantu nyene bavuga ati rindira muganga abona ko none imyaka 14 isigaye si myinshi nivyo babikunze nibaza imyaka 20 bamaze ku butegetsi atakintu na kimwe barakora atabarabara barakora atashuri barubaka atabitaro barubaka imiti yari bihari biriko birasenywa bidasubirizwa amabarabara yarasenyutse uraza mu gisagara cya Bujumbura no hagati mu gihugu n'ibintu biteye isoni rero kuvuga ngo mu myaka 20 bamaze atakintu bakoze ngo bazabikora muri imyaka 10 n'imwe isigaye kugira ivyo mama ariko baririmba ngo muri 2040 bari igihugu cifashe nibaza ko atakintu na kimwe bazo barakora kuko iyo babandi habavuga ngo iza kurisha ihera ku nama nibaza ko baba bitanguye hakiri kare bagishaka ku butegetsi bakerekana ko baje guhindura ivyo bari ko baragwanya bavuga ati intwaro ya iprona nta kintu na kimwe yamariye abarundi nibaza ko bari kuza bakorera neza igihugu bakorera neza abarundi abarundi tubatugeze ku iterambere riteye ubwoba iyo baza bakorera neza igihugu muri natwe twabiteka ko kuvuga ngo muri imyaka 14 ngo hari icyo bakora eka no mu myaka bavuga muri 2060 nta kintu na kimwe bazahubwo igihugu kizoba kigeze nta niki nibaza ko hazoba hasigaye nyene uwase gupfa niba bazoba basigaye kuko ni bafise amafaranga nayo abandi bo urabona bikorera mu gihugu cy'u Burundi nta muntu bavuga ngo muri 2040 azoba kiriho uravye n'ubukene buhari birashobora kuzokwa mu majambo cyane bose nkuko bamwe bariko baririmba niko bazobamwe baririmba n'abantu nta kintu na kimwe babiteze ko uri kuraraba n'abantu bariko barahunga igihugu baja kurondera ubuzi abigisha abadokteri abadogiteri bavye abarimo muri kaminuza abarimo muri primaire secondaire abaganga abakozi ba leta benshi bariko baratubuzi wumvise ibitigiri biriko birata ubuzi bigenda ibintu biteye ubwoba ariko urabona ko umuganga atakintu na kimwe bo bavuga ati bazi ko na Reverend avuga ati mbega ibiharuro birafatiswa ubundi nawe ati mbega ivyo bidogiteri ko atakintu na kimwe mbona bikora kwiga bimaze ibintu rero bavuga ati twebwe ko turya tufite ivyo turya nibaza ko abandi ntacyo babaraba ko bavuga ati abandi nabo bashaka bakagenda tugasigara mu gihugu cyitwenye kandi nivyo bariko bararaba uri kuraraba ivyo bariko barakora kuko urazi abantu bato abanyagihugu basanzwe bariko barahunga igihugu ku bwinshi rero ntacyo twavuga ngo hari ikintu CNDD-FDD yoza ihinja ku naho yotwara imyaka 1000 ego cyane twinjiye ku kijanye n'amakuru ya General Arengiye mu nyoni kuko nga adufise gihe gito amasaha ariko aratujana ahanagira mbere yuko dushika kuri bunyoni vy'ukuri mumbonera kure nikibagona hariho amakuru avuga yuko uyu munsi naho biboneka yuko bene Samuragwa basa naho menga baratsinzwe kuko nyuma yaho Reverend kuri yasuye kuronswa mu banga gutwara CNDD-FDD biboneka yuko bene Sogo baratsinze bikomeye bene Samuragwa mbega novuga yuko abari kuri kote yandayishimiye basa naho menga baratsinzwe ariko abari kuri kote ya Reverend kuko Reverend urazi yuko uyu munsi ibikorwa vya nkuru nziza niwe abibamwo buri munsi nta niyo mpamvu uyu munsi biboneka yuko akagwi kiwe hagati yiwe na ba Denis ari akagwi gakomeye kandi kadashobora gusamburwa vyoroshe ariko mu mborera kure hariho amakuru avuga yuko imborera kure nyinshi nazo zigira ziti naho dukunda Reverend kuri yo ariko naye hamwe yoshikira amabanga akomeye atagishasha twomwitega ko kuko harya ndi kuri yo yavuze ati ndakwica ucupfa
akarorero ka hafi ni kugiye arondera ikiziga ca kaburimbo agashirako miliyoni zitari zikeye mu mborera kure nikibagona no mu mbona kure nabone bari ubwoba urazi hari amakuru amaze n'isi aravuga ko hari imbonera kure amajana 2 zarumviswe muri Kongo bariko baragiza formation mu Cibitoke rero bamwe bariko barahunga kuko baravuga ati twaboneye muri Kongo ni ibintu biteye ubwoba batwemereye amafaranga ntayo baduhaye ubuye bamaze no kugaruka bavuze ko bazobaha umiliyoni ntayo babahaye bamwe bariko baraturatura ubu nta bariko bararonda kugira basubiza muri Kongo ariko hariho nizanze kujyayo hari nizanze kuja mu rugamba haniza kuja mu rugamba rero nizo mbona kure zamaze kubona ko abo bategetsi bazihenda kandi bazihenda kuva kera muri ko muragana nimbona kure baravuga ati twangiye tuzi ngo twingiye byoroshe ariko mu gusohoka biragoye rero nabone baravuga ati yaba reveriyano yaba barifite yaba ndakugarika yabo bunyenye bavuga nta muntu n'umwe tubona ko tukorera iciza atari kudushobora kurisongoye bakagoma birondera amafaranga rero nimbona kure zimwe zamaze kubona ko abategetsi batabakunda babita ngo nimbonera kure ngo bazoinjigisho bazobaha amafaranga bazobaha amafaranga akomeye ariko ntibayabahe rero ubu nabone baramaze kubona ko ataco bacera ubu bamwe nabone no muri abo baza bahunga igihugu baje kurondera guca amafaranga ubu no muri mbonera kure dirimo ubu rero nabone baramaze kuvuga bati semi bigahageze ko iyo tuvaguka kandi kuko nta cize ariko yaturonderera rero nizo mbonera kure zisigaye inyuma ya reveriyano hajibona bamwe bari ku madefile bamwe bari bamugendanira nabo azaraho utwo dufaranga abadashikiriwe bobo baca batesha kuza bagahunga kuko baba bazi ko banumuka muri Kongo hagasigara bajya begereye reveriyano kuri yashitse ziwe yewe wanashaka ndamaze kuganira n'inshuti zegereye reveriyano kuri baravuga ati hajya reveriyano kuri ntibamuzi namuze reveriyano kuri jya ntampuwe naho yo bari umwana wiwe yoreka kumurungika ahantu aronka amafaranga naho yoshaka akagwayo ati ajya akunda amafaranga kubi akubonye ayakuzigana hoho kubiri yamutware naho wakoreye kubiri yamutware biragorana rero nabo bariko barondera nta kindi kintu babiza amafaranga ntibabiza izo mbona ko nazo ntibazikunda okay twinjire kwa bunyoni ati baraye batambira ku rukoma mu rugo mu gihe bariko barakira serugo nkuko bivuze baraye ari umunezero ntangere ariko abo kwa Everett ndashimira nabo bakubita rugaturika bakavuga ati yamara ko atugarutsemo azihora azotumara nawe barazi ko ari giyo mu bunyoni ari umuntu atoroshe ariko mu muryango w'hoho impundu zirayaga eka no mu nshuti n'abagenzi eka no mu badede no mu basenzi defudede bamwe kwa sogo nyine impundu zirayaga baravuga ati turatsinze rurayi Everett ndashimiye turamukubise hasi ibyo yavuze bizangiriye uko yabivuze uko yavuze ko kugushyira gukubita amaguru yidegenza ku butaka bw'u Burundi ubu rero Everett ndashimiye nibaza ko ibyo haravuga bose abarundi babibonye akavuga ati barabibonye ko avuga akivuguruza ko ataca afise avuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko yaba yarafise ijambo rikomeye ari kuvuga ko ari mu bunyoni atazomusubira kumusohokana ibohero akiri perezida nawe gitambuka atari ku arasohotse aridegenza ati nawe agabe kuko hajya ziriye mu kike zirariye mpanda rero umunezero ni wose mubegereye bunyoni mubegereye reveriyano eka n'umubegereye uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza impundu zirayaga mu gisagara ca Bujumbura ubona ko abantu basubiye gususuruka umenga ni ikintu gishasha cabonetse hariho rero n'abantu bataremera inkuru ya bunyoni yuko yarekuwe ariko nabibutse yuko yarekuranywe n'uwitwa Michel nibaza yuko ari irindi zina bamwita ari Kazungu nawe rero yapfunzwe muri 2015 iyo rero nawe yarekuwe batangaje yuko rero imvo ari kijanye no kugira baje gukurikirana amagara yabo n'ibindi bitandukanye amwe mu makuru rero ahari bishitse General Bunyoni koko akemezwa agashirwa imbere nk'umukandida wa CNDD FDD bibaza yuko bica bigenda bite none mbega birashoboka canke navyo nyene bizoba nka kujya twama tubona ibindi nibaza ko bamwe mu begereye Everett ndashimiye twaganiriye baravuga ati yamara nubwo yamurekuye abasenzi FDP n'ibikoko n'abagesera kandi yashobora kuba baramugiriye akantu ugasanga bagombye ko bamurekura akaza kugwa mu muryango ntazobe mu birohero ngo bamwagirize ntibize bije ku gatwe kandi yishimiye ntibize ku gatwe kandi yishimiye yamara bararaba neza nubwo ko baratamba abe batambana umunezero w'iminsi mikeyi abandi bakavuga ati oya kubera amagara mukitse rero nk'uko wari ubivuze hamwe bavuga ko ari giye mu bunyoni yoba yari kugira abo mukandida nibaza ko atakire na kimwe yoja guhinza mu gihugu cy'u Burundi kuko n'imyaka yayoboye amabanga akomakomeye muri leta nibaza ko atakire na kimwe yakoreye abarundi ubu hoho yo bavuye mu ibohero nibaza ko yoza aje ku isonga igihugu
nibaza ko uravye iminsi yari amaze mu ibohero rikuru rya Gitega urazi ko bamutwaye mu bitaro bavuze ko amaze iminsi bamusanga yagiye kunyegera munsi y'igitanda bumva baciye babishika bagiye kuyobora igihugu cy'u Burundi urumva ko byohava biba ikibazo ugasanga amabanga y'igihugu yakoreye munsi y'igitanda kuko batamanje kumuvuza neza ngo kire amaze bamurabe neza ko mu mutwe bimeze neza nibaza ko bashitse bamuha kuyobora igihugu nibaza ko igihugu baba bitaye mu manga rero kuvuga ngo bakoze ibishoboka byose ngo mukuru yaje kuba umukandida nibaza ko n'abasenateri FDD nyine baba bihenze cyane kuko ari byo mu bumenyi uko babivuze inamba ariko biri nibaza ko bamanza bakamuvuza agakira bakamanza bakanamureka akamanza agatuza kuko bashiye bamwishyira mu mabanga y'igihugu baragihugu. Hariho akantu uvuze gakomeye ati hajya Ndayishimiye arashobora kuba yakinnye akantu gakomeye mugabo Bunyoni bikaba byabonetse yuko ubwiwe amagara yiwe afise manda bakaba bamushize nanone bamurungitse mu rugo babona yuko ashitse ku kanyuma akaba yagwa mu rugo ntibize bije ku gatwe Ndayishimiye ivyo navyo nyene abadukurikiye muze kunkundira tuze kugenda tubigaruka ko turuze kugaruka mu yandi makuru turabira hamwe kwa Bunyoni hariho abagenzi babo twagiye tugirana nabo ibiganiro hariho nibindi vyinshi biriko biraboneka ku mbuga hwaniro zitandukanye ivyo vyose turaza kugenda tubigaruka ko President Varisito Ndayishimiye nawe nyene uyu munsi biboneka yuko adasubira gutora itiro mu vy'ukuri ibiriko birashikira umukuru w'igihugu Ndayishimiye birasumba ivyashikiye abo Ndayishimiye yasubiriye harimo na nkuru nziza uyu munsi biboneka yuko rero atari ibintu vyoroshe kandi ikindi naco mwomenya nuko